tumaze iyinga ryose turi muri iki kintu twise iyinga rya diplomasi. Twatanguye twaravyuguruye turaganira n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abaserukira igihugu cacu mu makungu. Imbere yaho twari twatanguye kuganira n'abikorera utwabo les artistes kugira ngo tubereke ivyo diplomasi yacu iriko irakora, tubereke ibintu bimwe bimwe bashobora kuvyaza umusaruro, hanyuma duca dukwirikiza ko iyo nama rero ari iyinga ryose tumazemwo tuvugana tuganira. Twarashoboye rero kwereka abo bantu, kubatembereza, turabereka amahinguriro, turabereka ibibanza vy'iratiro, hanyuma turanatembera mu Burundi, barabona ingene Burundi igihugu cifashe, ingene igihugu kimeze. Bose babonye yuko ari igihugu gitekanye, igihugu abene igihugu bari ku murimo bariko barakora. Aho twaciye hose barabonye ivyiza Uburundi bufise mu mahinguriro, ari ihinguriro ry'icayi, ari ihinguriro ry'impuzu, ihinguriro ry'ivyuma hariya twaciye vyo kubaka. Aho twaciye hose, aho twaciye nkiriya centre y'Irusi, aho babonye ingene Uburundi buriko buratera imbere buja ku buhinga bwa none. Hanyuma tuvuyeyo twashoboye guca kuri fondation Mugiraneza, aho batweretse ibikorwa vyiza bariko barakora, amashure, ubuvuzi. Bose rero abo twari kumwe bavuze bati igihugu c'Uburundi igihugu ciza gifise ico corata, igihugu cifashe, igihugu abene igihugu bakundana bakirana neza. Murumva rero yabaye indwi twagizemo umusaruro mwinshi. Hanyuma kubera abo bantu twatembereje, murabona hari abaserukira ibihugu vyabo bari ngaha mu Burundi, hari n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mugabo bataba mu Burundi ariko nabo bari baje. Hanyuma turabereka ingene igihugu kimeze, turabereka ubwiza bw'u Burundi. Hari aho bazoca hose bazogenda bavuga bati mu Burundi twarabonye ibi, twarabonye biriya, kandi rivyo bavuze biboneye n'amaso ntawe uzosubira kubavuguruza, kuko murazi ko harabakunda kwandika ibintu bitagira shinge na rugero ataho bifatiye byo gucafuza gusa. Mugabo bavyiboneye, biboneye ingene Burundi bumeze, umutekano hari, abene igihugu bamerewe neza, bari ku kivi. Ico bazobwira ibihugu vyabo nta wundi ashobora kubihindura. Gikuru cane cane twashimikiyeko nuko twavuze tuti imigenderanire n'ayandi makungu itegerezwa guterera mu iterambere ry'igihugu. Arico gituma twaberetse ingene igihugu kiriko kirakora, ibintu bashobora gukura iwacu turabereka. Murabona aho twaca hose twarafungura, abantu baratwakiriye neza. Hambere nagomba nshimire abantu bose aho twaciye, Buramatari, Burunga na Gitega na Bujumbura, aho hose aho twaciye baratwakiriye neza, baradufasha, umutekano wari ukwiye. Nukuri aha nagomba ndabashimire. Hanyuma nshimire cane cane kandi nyene cubahiro mutandukanye n'umukuru w'igihugu, aho yatwakiriye akatwereka ibikorwa akora, ibikorwa bihesha iteka igihugu, bifasha igihugu gushikira rya hangiro twiha ry'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Abo bose rero aho twaciye twabonye yuko abarundi turi ku murindi ukomeye cane w'iterambere. Nibaza ari uko niyo myaka yo hangiro twihaye 40-60 tuzohashika twamaze kurenga objectif twihaye. Nyuma y'ibikorwa nk'ibi abo twaganiriye, baje baserukira ibihugu vyabo, turafise ivyo dukorana, imigambi dukorana, turafise ivyo twateguye. Twarabwiye yuko hari abagwizatunga benshi bamaze kumva gufata iya mbere, bavuze bati mu Burundi hariho ibintu dushobora kuhakorera. Twiteze yuko rero mu misi iza tuzogira amanama n'ivyo bihugu, abagwizatunga bo Barundi n'abagwizatunga b'ivyo bihugu bagahura bakaganira imigambi bashobora gukora mu Burundi. Hama ikindi naco nuko isura y'igihugu izokwira mu makungu, hanyuma igihugu kikamenyekana neza, ico bita mu gifaransa visibilité. Kandi murumva twarashoboye kwereka akaranga k'igihugu c'u Burundi, turakereka makungu, kirya bita diplomatie culturelle. Ni ukuvuga abantu barabonye ibifungurwa vyo mu Burundi dufise, akanovera kavyo, barabonye
ibibanza vy'iratiro ingenzi zishobora kuza. Ubu rero twiyumvira yuko ingenzi nyinshi zizoshobora kuza mu Burundi kubera ivyo zoba zabonye. Hama rero namwe abanyamakuru mudufashe mumenyeshe ibi mwabonye, mukoreshe zirya mbuga ngurukana bumenyi musanzwe mukoresha kugira ngo ivyo mwabonye n'abandi babibone tubishikane kure. Aha rero bizotuma abakerarugendo abaturiste baza ari benshi mu Burundi kandi bizodufasha mu bitari bike. Abikorera utwabo abafise imitahe nkuko twabivuze turabereka, turabugururira imiryango tukabereka tuti aha muri iki gihugu murashobora gukuramwo ibi, hariya murashobora gukuramwo ibi, nabo rero bagaca babona ingene bashobora kubivyaza umusaruro. Twaravuze nk'ibi bisata vy'ingenzi, hariya twabonye hari aho usanga hari ahantu abantu bagenda gutembera bakaruhukira, ntacobuza rero yuko nk'aho hantu bashobora kuhashira akahoteli keza abantu bashobora kuruhukiramwo bakeneye ico bafungura bakakironka. Urumva ni vyinshi cane bishobora gukuramwo. Nibaza yuko nabo bufata iya mbere ntibagume barindiriye, kuko ibi vyose dukora no kugira ngo tugurure imiryango nabo babone ingene bashobora kwinjiramwo, hanyuma bakorane na bagenzi babo muri ivyo bindi bihugu kugira ngo igihugu cacu gitere imbere.